ntarashika ngaho ntarashika ngaho abaririmbyi bacu barundi uri kuraba menasa cyane menasa gute kandi nkene ko bakora Kirikou nka Kirikou yaraposita ati ngene mba nibereye na boss akini una boss kuri finale agapari finale nangereka ko arasangira icyayi banibereye neza na boss nangereka ko arasangira icyayi kandi ibintu no kwigovyora boss no shaka kuvuga batabiganiro bihari vyiza vya Kirikou na boss wamuhaye akazi so Kirikou baramutowe wamuhaye akazi si boss n'abafana baramutowe yawe akazi na projet nubatse mpijamba abafana urumva niwe wamuhaye akazi kandi wese ndakuronde okay bati byoroshe basi kandi uri ndiyagusinyishije wewe yalo ukuminduka rero nukurire bageze vendredi iyo publication ya 50 mwe mwayibonye kare bigitangura turi vendredi ngo jewe ngo nari yamera ya Rivera amategeko byavugwa yuko yari amafaranga ya Rivera kuminduye amategeko nimwe yatangura yego amategeko wewe nimwe urabizi ko finale nindakate marose manota murafise no kureklama we uzosigura uzosigura ngere yashase kugira igiturire nangora yashase kugira igiturire guturire muntu uze ubiriza rero guci guci Cheval mukamushiramo ivyo bakoze amaze iyo mihimbira Cheval mukamushiramo akaja muri kamera caragiye ikiganiro caragiheba Juma mushiramo kuya candabiheba cemaguruka ndagurutse ndagihevye bakunzi wa TUNANIRWA TV murameze fresh nizera ko mumeze neza ku mpande zose zisi. As you see him, you see me too. Call me my name Alvin Gucci Janjalao Sharpshooter, the morning star all the way from Burundi Bujumbura. My brother, hizo swaga wanangu bro, fanga zinaongea pesa inatumika hata kama nimeacha maana burudika sina nini pesa bro. Wala Cheval jesha kumusuni umeachika nikamziki nimekumbuka tu kama pesa zinatumika kama pesa kuna kaneno unaongelea umeachika brother. Hapana ahubwo urazi guki ikintu shaka jesha kuri no churo bro uzomuzana Cheval kweli yaranutse bigira ati wakorerako yarantu kwarangira fro bro mi Cheval ugena ubuzima nduta yaragerageje kuguha kuri kuvyo we asanzwe azi nakuri yazi gituma atakuri asanzwe azi nabo nje kumuvumura ajya kuri amashugo imbere ikintu cyambere yanka kwerekana ubuzima lakini kwa sababu nari namaze kumukoma akatomo isheke yangu achakuramwa isheke yanjimwe kugira sinze kumenga umagurya kote ariko ndondere ibindi nzomuzanira amna shida ndabona megari fi achakubwira ati niye ndazikarira kwihamagariye amna shida n'abatananirwa tuzobikora kandi ico kipindi lazima ariko Jesse nibaza ko twokwicarana kubera murashobora kuyaga nibisanzwe kuko nakunda bitegura ariko nta kintu kibi nta cyuga kibi gihari hagati yawe na Cheval naco twogira ni mwana muto wani wahiga ejo abana bahiga ejo ujya ni muto ni muto oya man kabisa ni muto ubuganiro bwana je napambana bakuru biwe kandi nasanze mu mwuga je napambanye na Simbizi uyu munsi sinzi ivyo bari baragukwepa rero tungana arabizi je mu wenye natinya ndabisubiramo nushavuga ngo urumva ngo imiduga ngo media naho usanga wewe gucyo ukora naho usanga umunsi nabahujije bizokunanira kushira amajambo uri kuravuga ngaho muri kano gitabira cyeyo yibakanga baba wese ayo akabatera ubwora iri mikwara na kitu ya hatari uyu muteye asomaguru amiguye yake kupengama asomaguru nka Alvin pare mikwara sasa naravashe wameze yari mwako ina walafashe ariko ajya kubitura haja rero imikwara sasa Cheval iko na mudomo iko na hapa nico mutinyira oya je ahubwo je cyane je antinyira muri vyose abizi bro TUNANIRWA urazi ko nagiye kugira ikibazo na wewe Oscar twaramukanije muri pace baya kwa Dramati turi kumwe je nawe hey Oscar yambwiye ati ka kuruma kiba ni pona ngambia Oscar hapa tajiri sikupondi mimi nakuponda aje tajiri wangu kabisa twigera TUNANIRWA. Yes, welcome again my big brother LandryPromoter ongera naramutsa abakunzi wa TUNANIRWA murakoze cyane gose twigera tunakitso twigirishije LandryPromoter
amazina yanje murayazi ni Kumunanirwa TV. Ariko kandi umuhungu wanje guca ari mu kazi kenshi kandi akakora ivyanani kandi zirakazobishika kubena Juma Jux behind the camera. Kandi turamwakira Juma Jux baje. Cyo uramwikiye? Ningapi? Ningapi? None ushaka umuhungu wanje kumuboreza muri kano kanya. Fine joy. Mutemwa. Tajiri. Sasampa. Cameraman uri kwazo enjoy. Ayaba yafasha na kumutwa ma bro. Yes. Ubuzima bwacu buroroshe wa. My brother fresh lucky. Yeah, Jenny best wa. Jenny fresh. Bro, look yahindutse ukundu ku. Barabizi ndibaza nkabajuma Jux barazi amabe ya dread. Binzu ufise dread zigera ngaho urumva amafaranga abirimwe muto. Kabisa. Harura nawe musi miliyoni ntuje. Go. Umutabori nayo Gucci. Turiko turagenda ni pole. Ni buke. Yacuti. Bereke, Juma na bereke. Zo film. Wakunza Mutananirwa TV. Bereke zo film. Maybach. Ni Maybach. Nabyo film. Merci. Ni Maybach. Gift vuye kwandi. Oya si gift bro. Hela. Amenuno. Bro. Amenuno wa mtu. Vyamamare bifise amazina kenshi usanga vyitirira ibintu. Ukumva nk'ikintu bamuhaye aranse kuvuga ko ari gift. Yarasohoye amafaranga. Wamaye sinoreka kumuvuga ko yamaye bro. Wamaye sinoreka kumuvuga ko yamaye. Ariko ibisose mu buzima. Iyo uteye intambwe canke ugeze ku kintu urakivuga. Urakivuga kugira bitera intege n'abandi bro. Ariko gukora cyane namwe donc ariko gift hari cyo zimaze ku buzima bwa Land. Ndumuntu adakunze kuronka atanze guhabwa ama gift cyane. Sikunze guhabwa kuko nanga kuvugwa. Kwa abantu bavuga amajambo Landriana kitura Landriana chafise. Nacho mfise nivyo mugabo ico mfise je ndagifise kandi kuba jewe ngihema kandi kuba je ndahari. Ngomba numva ko vyose ndabifise. Cyangwa ubutinya yuko umuntu aguhaye gift ko yogenda akakwararaza akakuvuga mu bantu ko Landi naramuhaye utuntu runaka. Gift barazima mbwa abantu banje batuwa maana. Tuongoa kazi wani kama gift kawaida kabisa. Landry industry musical ukuyibona gute? Twatanguye 2026 ubona ibintu bihagaze gute kugeza kuri uno mwanya aho tugo turangiza ino janvier? Ibintu biri ku muri rudasanzwe bro. Wanye ko Sadbi yasinye contract muri Superbat. Turgo turaza hiyo. Ibintu je umuziki wacu munari sawa. Turgo turaza hiyo. Dinoji ndabona ko yabayara babarira kwanza Dramati indirimbo yo hayira nka 3 semaines cyangwa ukwezi kugira sowe kuko ryo mpeti yakosoye umuziki warabizi kari gufuta. Gusiprima mbware ko abasani bacu 2026 basigaye bakundana. Urabona neza yuko bako barahana umwanya. Ngasi ko bikwiye kugenda. Dukeneye imiziki myinshi. Ayo kurindira ngo naka ngo aheze ngo nakaheze 2026 turafise ba Cheval. Kabisa. Kubiri kose nabo bavuga ariko urana ko bagara ku muziki w'u Burundi. Nabavuga ibintu bitajanye ariko nako bahagara ku muziki w'u Burundi. Ikintu ciza cyane. Ariko uhejeje kutubwira yuko ngo Dramati yabaye bugire lino cyabaye mumurekere Dramati gira murindire kwanza. None bro none Dramati yosora indirimbo hayizindwi imwe. Ndoje nako acasohora aho karo ukarindirira iki. Urumva rero ariho kugira ariho ubwoba hagati yabo ba artiste. Oya si ubwoba zino kiri muri imvya komeye ndibaza murabizi muzo mubizi sivyo. Na Dramati ni muri imvya komeye. Rero kugira kora ko Dramati n'umugenzi wanje kandi amukunda cyane. Ni bro wangu nampenda sana. Ariko ndamuha limite. Urumva ndamuha limite kugira bigende gute kugira Kamungarimba nkamera ni. None woni melanini cyane. Woni melanini cyane. Ni copy ya melanini. Bajya arabona ko akora ikiganiro ajya numvise bana akora nka melanini kujya nyine. Kabisa. Kabisa rero ndavuga rero sorry. Rero ndavuga rero ati Dinoji muri byakomeye. Dramati muri byakomeye. Dinoji afite indirimbo yitwa Sheri. Dramati afite indirimbo yitwa Ntagatima. Izo ndirimbo rero je nkaje nk'umuntu bazizi. Je nk'umuntu bazizi. Ugerageje kumva urashobora kumva neza yuko hari
ariko nta gatima yaramaze kuba available, nta gatima iri mu bantu, nta gatima nigiye, nta gatima iri mu bantu, nta gatima kandi ugerageje kuraba abantu barayakiriye neza. None yori noja sora sheri nta gatima maze 3 jours. Bigende kaye. None zose zari gukunda. Uri se ushaka kuvuga rero ko indirimbo ya Linoji Sheri iyo yari gusohoka ya Dramati imaze 3 jours. Ya Dramati yari kujija hasi. barahana no gutanga ipasi bose bagakina. Ni nkuko Linoji agiye gusohora Sheri. Sivyo? Hama Dramati agasohora agatima. Mu minsi 3. Tatu wakaza turamusaba. Umunyakazi twaje tumwibagira. Umunyamuhinga aca mwikoreramo. Kabisa. Ariko ku ruhande gw'abakobwa Monia Fleur i 2026 ngarahoze cyane. Aramakuru nk'umuntu wa hafi wabo bantu babiri Linoji na Monia Fleur. Hari kiye kibazo? Monia Fleur na Linoji bameze neza, bameze bien. Aramakuru nabonye jya nasomye hano kwa Starboy ngo Monia Fleur aragwaye mugabo. Gwaragize isanga mugabo je Monia Fleur twa turi kumwe ameze neza. Manasheri we turamana ameze fresh. Manasheri turamana ameze neza nta kibazo na kimwe gihari. Habwo je nkatangazwa nayo majambo. Monia Fleur azore kuri indirimbo vuba. Tariki nuko menga ro 24 Mr. Kantie le 27 le 29 menga le 29 azore kuri umuziki na video baraje gushutinga afite indirimbo beko na Linoji igeze ku 100 ngahe kabisa. Uko none uko kuvugwa kwiwe yuko yagize isanganya tubishire muri za system zo kumutegurira ama base kwera indirimbo yiwe ifatishe ntabwo ari base ariko gusa harabaye akabazo gatoya nanje niho narindi jino nandi mbwa ntavye hatari ngo bibe birebire cyane ibintu bisanzwe. Monia Fleur afite ingoma yitwa ihorere ariko na Linoji neza cyane. Mbaba takwirukana kwa upande wa pili. Monia Fleur niwe wa mbere no mugeme wa mbere ubu imashushaje na muri giya guci yakure kutanganyika. Ndio sigaye. Na uri kuri tanga bari gusamba. Hela munanirudishiye. Ariko kenshi guci vyemere basikabe Monia Fleur umukobwa wa mbere. Urindira. Uro murundi kazi wa mbere. Ubu niwe mukobwa na numbers. Kuri YouTube urabe yaruro. Monia Fleur niwe mukobwa wa mbere mu Burundi ariko arakora cyane. Sikuvuga ngo no mukobwa wa mbere afite imyaka myinshi mu muziki. Ariko arakora cyane. Mukobwa wa mbere afite imyaka mike mu muziki, afite viewers nyinshi, arongoye abandi bigeme, ari hejuru abandi bigeme kano kanya. Nibisiyo kero umwigeme wa mbere afite amakolabo menshi kandi ari international oya. Ko Natasha afite amakolabo na ba Fari Pupa, afite kolabo n'abaririmbyi ba ya Moto Band, afite kolabo na n'abaririmbyi benshi ashafana wasani wengi sana kawaida. Natasha brand yiwe na respect yiwe iguma hajya nyene. Nk'umuririmbyi kazi w'umurundi dufise mwiza ariko aranakora cyane kandi afite amafaranga ariko aranakora cyane kandi akora ibintu biri ku rwego. Mugabo yego hariho umva amateka yumva Natasha gumana umva nawoja kuri map kuri Google map ukarondera Uburundi imaze gushikana ukaja mu muziki femelle muginu zegore sinagore Natasha bamuzana namba iki Zia Natasha bari kuzanira arabakubita nabakubita Natasha yakoze ibintu byinshi. Natasha alifanya mengi ashafanya mengi Natasha kabisa. Natasha yatangu kandi ayo nama ugenda uraba indirimbo Fata Taxi. Fata Taxi ya Tour de Sant niwe yari mu video vixen zamani kitambo. Indirimbo yitwa Sikindi yanza desire kwinjira ibintu byabo byagiye biravugwa ariko je ndi mu muziki. Natasha ico gihe ari kuwepo niyo mpamvu rero twavuga yuko ndindira kwanza naguye amateka kwanza ya mudamu ucyo mbwira ukungera Natasha ashobora kuza guhanagura no muri brand yanje branding yiwanje je LandryPromoter izina Natasha ririmo kabisa. Biyo vy'imigere y'amakofi je nabitanguje
Cyo gipeti sinzi ngene bacita sinzi cagiye. Cyitwa nde? Imbari baby boy. Jesi zagira nafunzwe ubijya ari mu ari babongo. Ari Tanzania yagiye guhangayika. Baby boy, uyari mu gashomo, uyari mu mimba, ngozo asubwa si wadanganye. Uko si ari Tanzania. Afuna la plateforme ziko Tanzania. Ari sawa mot de passe. Izanari ziuzisha. Ari sawa mot de passe. Bro, Natasha amupisa makofi. Jeo Natasha nienda jena makuri club de lake bro. Bitu amisosi, bitu amichoro. Je muntu Natasha agomba kuri zindege for the first time. Hacha habiki. Ico gihe je narabaherekeje abagenzi banje yatwaye yambwiye ati Landry. Ibana wewe ni ukurikira. Nikwase na passport. Unje unafata na kupeleka. Ariko amatwa asumira bivugwa yuko muri ico gihe ari ahantu wewe wari uhengamiye cyane. Vyatumye iyo afere kandi iyo afere ngo kurutonde rw'abantu Natasha yari yateguye kujana. Ahubwo Natasha yatwaye baki kuri zindege. Ahubwo Natasha ari kinatamenye. No wibaza ko jewe nayifitanye ubugenzi buhambaye cyane kuruta Isaac na Natasha. Starboy akiri kwa Isaac. Kwanza je mbega ninde nahuje na Natasha. Mbega ni Starboy. Je ambia ati upeti na yeye hivi na hivi. Bro Natasha bro ujya mama afsu rukundo. Afsu rukundo kabisa. Kia gihe je nabaherekeje kuri airport. Abo kintu Natasha gusa kia gihe ata nkeka tiyumviriye atibajije. Bro yari gutwara abantu ba media, yatwaye abantu ba maradiyo, yatwaye Edison Kivodo na Mipro. Abo bose n'abakurambere muta. Abo bose n'abakurambere kuva depuis. Je nabasanze mu muziki kabisa. Kandi nasanze bazana Natasha. Rero uva Jenny ariko naje neko ndahaza ngira ngo nshikirwe. Mugabe yato dufisa amakamera tujana dufisa amakamera tufisa TV online tukamenyesha ingena ikarafungura tukamenyesha ingena ryami ingena agiye kwisokoza. Ariko subije inkuru inyuma gato biboneka yuko muri ico gihe Landry byaragushavuje ukuntu. Oya harabonetse ukwidoga. Oya ndavyifuza ariko harabonetse ukwidoga. Oya ndabishaka cyane kubera ko bro je singanurira indege man. Unafeli bwana. Dutandukanye na wewe je nawe nyora yuriye mugabo uripanda mvyo kisona kisumerudia. Turatandukanye n'ukuri. Wewe uripanda mvyo likakuona vizuri na sepa fresh. Kapicha ukafotora wambaye kapisho yera ndaibuka. Na tumafime. Lakini blaza mo kurudia. Yashikiye mugasho. Kwanza wachikiye kwanza ikanombe. Tuvuge rero ko Landry shiki ikanombe. Tuvuge ko Landry rero dusubije inkuru inyuma gato. Wari uvyifuza. Navyifuza. N'ubu ndacavyifuza, je ndacifuza kuri ndege. Bavuga ati Natasha rero n'umuririmvyikazi mwiza kandi umuririmvyikazi akuze. Sivyo? Tuza kubera icirora abandi, tuza guhera akarorera abandi. Ariko mone ya friend nawe ndiko ndaza hiyo. Ariko kano kanya tuvuge yuko uko shaka kugereranya Natasha na mone ya friend. Oya sindiko ndabagereranya. Abantu bafise ibibanza bibiri bitandukanye bro. Kandi n'amateka bavuze umunyamateka mu bigeme ni Natasha. Bavuze umunyabikogwa kano kanya ni mone ya friend. Ya Natasha nareka arakora. Uyu afite ibikogwa biki? None mone ya friend so indirimbo Natasha so indirimbo zingaye mu mwaka. None nabi biharuro none biharuro laba ariko nawe arakora mugabo Natasha adutama akarimbo kamwe mu mwaka. Mone ya friend mu mwaka basoye indirimbo za mone ya friend asoye collabo. Mone ya friend mu mwaka weze asoye collabo ariko muri Sadbi. Sivyo? Yitwa gute ndirimbo? Ndaye kumukurikirana. Ya ndirimbo ya Sadbi na mone ya friend. Kakado. Gakado hit. Yo ni hari hit. Yoha. Ni hit si hit. Asema. Ni hit. Ni hit. Yoha ni hit. Sivyo. Alitwayihorere ni hit si yo hit. Ni hit. Vyabaye gari 2025 bro. Hama Natasha. Natasha yasohoye umuziki umwe. Mibiri yasohoye imiziki ibiri. Oya afise 2025 raba. Afise indirimbo yasohoye yitwa nimbari ai. Ai mama. Atasuya gusohoka ari Kamweso. Akini asohoye. Zose yasohoye. Ariko kumwe na Jaiva.
2025 ilitoka 2025 2025 vizuri. Yes. So 2025 2024 nyuma niko kabi 2025 mumena za 2024 rabi neza na uja ku YouTube yani 2024 izo ziri ni Bon Appetit na Kamyweso hamwe na nani hamwe na ai izo ndirimbo zose uvuze ndirimbo novuga neza ko basi izwi cyane n'abantu kano kanya Yesu ikusa sikusa gusa ndamukunda mutanatasha ndamukunda mugari ko kupatia fact kabisa kupatia ukweli tuvuge rero nitugereranye rero oya namone afya moyo kugeranya nabishobora ko mone afya twe umugenzi wacu sivyo ya mudemu ashaka kuba adafisa amafaranga ariko muziko arawuzi kandi umunyamwete afisa umwete kabisa ariko Natasha na moyo afya naho bahuriye habuziki kugira tuzobone habaye basi na collabo kurabo bose babiri foko namubwira mone afro ni foko namubwira yandiki ari umurondere Natasha nimba uburongozi bwa Natasha budashobora kumwankira budashobora kwanga iyo collabo yari ikinewe cyane kuko Natasha ababigeme bose ataza kumwubaha kabisa bashaka kumrespect my G kabisa la namba wanapaswa kumrespect ni tajiri cha kwanza kufanya kazi nyasha niwe wa mbere afisa makolabo nga ari international kile se collabo ndio yakoranye na Diamond Natasha alitumika na Fally msanii wa inchi bro wa wana wa dunia Fally Ipupa alishatumika na wakina Sheba abo ni batoto Sheba oya Sheba abona abana so kuna ni Sheba na Fally oya ndiko tuvuga mu wo basanzwe barakoranye collabo ziri international tabe Familia ni rob wani wa wonyongera ingufu agenda kuwonye ni za collabo ziri international nariko ndavuga ya moto be na Natasha habuzikire kugira ico kintu gikogera saba uburongozi bwa Natasha ko bivyemera ko namonye aravyifuza bro Natasha kwanza wewe ukimkolabo kwa Natasha nakatama collabo ushobora Natasha kapana collabo kiragoye ico ki hana muda ico kintu hana muda sister muda nk'umuntu ukurikirana imiziki cyangwa umuziki umuziki wa kabiri gatari ubona bigoreye impamvu Natasha adatanga collabo Natasha na show iko na hela ana pesa mwanangu muziki au mtunzi anafanya muziki kwa sababu ano kwenda ka abarundi n'abarundi kazi mwamumenye nka Natasha rero mugwe mu muziki nka Natasha na ndo maana anafanya muziki kabisa maana sister naye wewe simetoka gira ama marigu ni pro zile gari zetu na Cheval zile gari zetu mimi na Cheval za Oscar wanatuazima manager wa Linoji hani yemera bro twizere ko tushobora no kuronka collab si saki tupatia collab Linoji na Natasha kazi zoni ndoto mtu nicho kunda wewe Natasha ushapatia collab nani basi ndio Natasha yabone muri collab zo kugwanya corona virus amwe no kwibuka memba na mahoro ijya ndirimbo wadusigi nini memba wagiye tukigushaka abarundi turarushe ngiye vese nayo uziwe na ya indi amahoro imba ni ndirimbo ziba ziri zugwanya hamwe ibiza niyo nzo Natasha boneka yes my big brother yangu yo blessing umuririmbyi umwe gusonga collab umva ni mpaka we abarundi Noji apate collab ya sister ya Tantine kure ku Club Dilac boni bashobora kwiyumvira bakamurondera kaka utamutoa wapi atamutafute beshi baranamutia bibaza ko kukira facture $15,000 utazitoa wapi au ukimtafuta Rafa ungi ati nzokubwira akina upati jibu yenza kubwira naenda yes my big brother turi muri industry musical aho twovuga yuko uyu munsi hari ikintu cyatangaje abantu benshi cyane ndiko mvuga kuri Bizimana Abubakar Karum ari we King Sadbi benshi bamuzinga Sati yes King Sadbi haravuzwa amajambo menshi akiva Nigeria agishika ngahi Bujumbura bamwe mubagiye kumwakira twese twari turi hajya muri kijya kibanza ducisha gato ku nkuru nyinshi zagiye ziravugwa kuri King Sadbi bamwe aho bavuze nti kijya cifuzo Sadbi yatanze cyangwa bijya vyiyumviro yatanze ntibikunda nta kuntu vyokunda mu gihe nawe nyene ata amafaranga ngo aronka hiyo hanze ngo aze ngo yazane
muri investment y'igihugu. Landry nk'umuntu wari hajya muri kijya kibanza, nk'umuntu wakurikiranye amajambo ya Sadbi, wavyakiriye gute? Sadbi no muri video dufasha ubwenge tubize kuri balance araza abarimvye batatu ba mbere baciye ubwenge. Sadbi je na post nze mvuga ati zirisha mpanda ziraririye mukiki basho bisigura manake ziko zinakurisha mpanda sivyo na ziko zinasotera wapi, zinasubiri abantu basamare ziingie wapi mukiki. Make Sadbi yavuze muri interview yavuga super bet sivyo, benshi mwibaza ngo yashatse gusupport ngekana support tu, lakini alikuwa anataka deal money star kwa media mia, akasema achavuga izina rya company aho nyine bonyene bararyowe batuza guca bamurondera anjo dirume na blaza amepata deal akiri masomo mana ku bantu bakiriye nabi amajambo Sadbi. Reka ndabigushiye basi ku murongo Jux sivyo naguce mu vyibuke neza sivyo. Sadbi yaravuze ibintu bya super bat kuri airport sivyo. Yes, barafitanye konti oya none niye urabona umuririmbyi nk'ubu Sadbi kwinamura akavuga ibintu vya limitere ata konti rafitanye never. Bishoboka rero yuko Sadbi yarazi yuko aje kuidiri. Oya nese Simbizi singuuje Simbizi yambwiye yuko ngujya diri ya Sadbi ari mu bantu bari mukomeye. Sadbi yavuze super bet kuri airport after super bat aho acharonka idiri direct akapata diri super bat ikiramwizera aho nyene Mwaro mwisitagiki Nyembe mu giti basema vumba mwaro mwisitagiki nze usha mu kipindi changu lazima hiyo afere muzagiriza Buda wewe aho bigeze abasani bose bakora kuyamiriza vuba turakwirukana mu Burundi vuba turakwirukana mu Burundi kuko nta kintu nakimwe uri kurafasha abarimvye b'abarundi uri kurabatuka ndabakazi uko bakazi batuka kare ngora nibagiye ibaze Sadbi azari cyumviro azani igiki cyumviro cya guverinoma gusapotinga umuziki w'u Burundi wewe cyumviro cya guverinoma gusapotinga umuziki w'u Burundi ama wocu janga uba mbere mu bataka. Okay. Wamwatanga mbango takorese end of the day bikini ingere buside ni waruri. Niho narindi. President yagabiye amagaba. Inka. Eske no bana ko ari contradiction byose Karabasasa yavuze. Ibyo president yavuze. Ariko Sadbi oya bon no suko. Okay. Suko Karabasasa muri Nigeria. Yagiye yambaye nk'abande. Nk'intore. Nk'abaki. Nk'abarundi. Nk'intore. Oya. Namagaba bonyene. Nyumenda kwamba ndashiriza. Namagaba bonyene yahejeje. Bonyene. Karabasasa yagiye yambaye nk'amagaba. Rero oya muco wayi. Numuco wayi. Ukambara ubudede. Intore. Krista, murashaka kumena Krista. Intore. Yagiye nka Krista ubudede bwo mu nda. Reka. Sadbi yagiye yambaye ubudede bwo mu nda. Yagiye yambaye nk'intore. Ubudede. Yagiye yambaye nk'intore. Yambaye ubudede nta budede yambaye n'intuze. None egara ubudede mbe yambaye ubudede ari kizuri. Alienda amevasha. Buda nacho tuyage twumvikana sivyo. Sadbi kuvuga kunyiriza kwanza. Buda reka twumvikane kuri cyo kigira turongo umuco. Sadbi nimba yavuze yuko leta bisaba support ibikorwa by'abarimvye by'abarundi. Sadbi yavuze ukuri. Odo. Yasangira umwembe. Igana guca rikarahwera. Oya tugo je nkeneye ko turongo umuco kuri ico kibazo kiriko kiravugwa hirya no hino. Tumegama rapid twasangiye mu kugura sio promo tunafanya. Umwembe. Hivi mai ni kunawa. Wewe ni kunawa wewe. Wewe unanawa wapi? Tia tu. Unataka jua kama Buda. Wewe ni mwambe kila kitu sio mwambe. Sio mwambe. Mai sio dili aileta nakujua. Lakini blend iko sawa. Yaani blend yote unajua hapa. Nyingi ndugu yangu. Tunasema pamoja. Mimi siniishi. Unaweza kwanza twaza. Washa vale wa mga uri kuravuga ibikinga. Unaweza twaza nyizungu kurabizi. Tena namba ikoti. Twaza nyizungu. Tunishi na tunifie twaratembe. Sasa Buda reka tugire ko rero tuyage kuri kino kino. Sadbi yavuze kujya kuberako batupatie micro petit tujongelee. Tuongea hiyo moja ina nani huko. Inajitosha plus
Mutananirwa bro pako bitu. Zana ma micro. Tananirwa. Ndo wangu. Mbona gushi. Rumva rero mapengu. Chuma. Rero Sadbimba yavuze yuko sakore tudushigikira. Inde kwaje manze mvuga. Inde manze mvuga. Naringeze uri kuvuga ibiki. Superbad turabiza ko. Ariko urabesha. Ya Superbad nakombesha yuko. Oya yakavuga. Yakavuga. Gano ndagiheba. Yakavuga. Sadbi agishiga ku kibuga c'indege. Yavuze ibintu bya Superbad. Yaragerageje kuvuga ibintu vya Superbad. Hama bicegena gute? Urumva? Mashobora mu kontra. Byakurikiye n'ubu ntiturabimenya. Nazo murame je ndabiza ariko. Na kintu kiri official kiraboneka. Ariko Satubina uramuzi. Nta kintu gikuru kiraboneka ariko warapostinze Simbizi. Unavyemeza. Ya, turab. Agiye depansa arimo. Anu habishe uhasimbe. Za kuba habishe uhabike uhasimbe. Mu gusoma uhasimbe. Uhasimbe kubera nani Marcelo n'umuzi ko ari we mukire. Twese ko rwaduha akazi. Konesha eti we mnaona Ani Marcelo umva ingwara ko ama message menshi. Uyu munsi turamenya ukuri. Marcelo. Kuri kwa Simbizi. Simbizi amanga Sadbi. Gaze Simbizi amanga Sadbi uvake. Konesha ndamuto. Cenda bizi. Marcelo sindayigaya. Usome tu kimya. Daboro kwanza ubu ameanza mihari ngo dossier ya Kirikou yihoze. Please urayibona? Manake tajiri na Kirikou bako sawa. Tajiri na Kirikou ameze neza. Tekana. None we wait. Yes ndiko bya Kirikou. Nizere ko namwandiye gute? Nizere ko muzogira iki? Muzonyongera kuko Wetekana. Ngomba ngeri wawe awusheye. Uyu muntu umusome. Nukuri yaba bishoboka kontra ya mwoyihagarika. Kontra ya mwoyihagarika mukayiha inde Karabasase kuko uwo arazi ivyo arimwe kandi rimwe abadesi turabinyisha none. Wasubiri tukora sawa ntaco ndiko mvuga rero je niko navuga ko turashika Karabasase yego ntaco je narashika rero ngaho narashikaho ngaho urabona apa ni wakati anatoka yeye ntaco narashikaho narashika ngaho abaririmbyi bacu barundi uri kurabamenasa cyane bamenasa gute kandi nkene ko bakora Kirikou yaraposita ati ngene mba nibereye na boss akini una boss kuri finale agapoko finale nangereka ko arasangira icyayi nibereye neza na boss nangereka ko arasangira icyayi kandi ibintu no kwigovyora boss no cyangwa kuvuga ko atabiganiro bihari vyiza vya Kirikou na boss wamuhaye akazi suye Kirikou baramutora wamuhaye akazi si boss n'abafana baramutora yawa akazi na projet nubatse mpijamba abafana urumva niwe wamuhaye akazi kandi rose nakuronde okay batuvyoroshe basi randi uri ndiyagusinyishije wewe yalo wewe Superbad wari kwisinyira wewe uko ndakuzi oya Superbad wari kwisinyira atamaheri guhaye atanoti irimo dushinga intahe rero randi irimo uvugisha ukuri bora guhaye angaye ugira usinyire 11 nagusanze muri arena nibare muri arena Landry ati ibintu wewe urimwo ni kuneza yacu ndabizamwo ico kintu rero andi uribuka ya groupe y'intagondwa ko bankwe mu baravuye ko ngo ngisemwe ringi ya groupe y'intagondwa zaba RC bahunze nabawiri maronga je yarahiza wa message ngo ndabagora muri mari baje bajama nta neza ningi before Superbad je waze kusinyira groupe ikibabazira rya groupe na dramatera gusinye ejo na dramatera sinye man ikibabajero nasanze mwibari muri Burundi para bose nabasi tubaza Superbad ko yigeze mpereza amafaranga yo kubatembera mwibara yajya amasaha saa 8 z'ijoro saa 6 saa 8 y'amasaha yo gutahana ibyaha n'amashetani y'amasaha amahoteli yose yo mu Kamenge aba yuzuye ariko wewe wibere gutigita mu basana amahoteli yose yo mu Kamenge mama urarondera ihoteli mu Kamenge saa 8 z'ijoro birasa ujya mwanya jya umugore kanyagiriza ko ndi mu hoteli ntaco we bandanya oro ntamenya yuko nagiye kurondera LandryPromoter mu ijoro kugira nsinyire konti rero ikintu cyari niki sivyo ijya concept wewe wansinyiye wewe LandryPromoter Landry Mugisha
wewe wansinyiye kubera wari uzi neza yuko ikintu ndimwo ari jambo duhaye abafana hamwe abafana bonyene bafata agashime bagahereze umusani bisigura yuko ivyo Kirikou yahawe yaguye muri concept y'abafana batanga suko bimeze none ego aho turi kumwe mugabo inyuma y'iyo concept yo guhijamba abafana ninde yabikoze ntuvugisha kuri Landry we na contract shiramwe rya Superbat na wewe oya wewe warasinye Superbeat hari contract wasinye muri Superbat nakoze twasi none we waje userukira nde we mubazuye si yasinye nufise kopi nasinye kweka kandi twaronse no twanya miliyoni none si yasinye rero mubazuyu kwazi na director wa Superbat kwazi ntiwasinye none singu nivyo kuri tuvugizanye ukuri aho ni kuri jewe aho ni kuri je gusa jewe ico nanka ico nanse gusa Simbizi ndategwa ibitego ukande naco guci kuja kumenasa kiri kuri byari sawa kuja kumenasa kiri kuri byari wowe turi kumwe ni wamuha imodoka igihe Kirikou ndamubona Katuko kuraborerwa inzoga ziwanje umubosi yanyihereye muri arena nyish safi sigudira yuzuye inzoga muri arena hamwe izo nzoga zamboreje mbona umusore araje ndamubwiye tondera guhaye imodoka tudahendanya garandi yamuhaye imodoka yamuhaye imodoka sidira gato wait igicuga kiri ngaho nyine twasubira uvuga yuko ni mutsindi nkuru ari mutsindi nkuru ni mutsindi nkuru abafana bo muri bose mwubaho murazi yuko ijya mu modoka Simbizi nganda bivuge Simbizi ngo yashaka arundi muririmbyi yashaka kuyiha muyari umuririmbyi washaka kuyiha washaka kuyunda umuririmbyi yaguhaye amahera yatanze ari muri lebo ari muri nagomba ndayi umuririmbyi ari muri Superbat muri Superbat swa muziki nyene no hanze none kuko kwagira ugigiturire oya nta giturire wagira ugigiturire ba masareni bagutujije ba masareni baranga bavuga ati ba minyone bose reka ndakubwiza ukuri rero ba minyone bose baranga reka ndakubwiza umva ndakubwira twumvikane jewe kujya na gusigwa habona uyu munsi sivyo ndabivugiye no ngaka n'ubwa mbere ndabivuze sivyo atangiye kwisigura oya arabesha reka twumvuge reka twumvuge kwiwe rero kandi ndazi nawe uraza kuyishigikira plan yanje kwari uko Kirikou tumuha imodoka agende contract tuyihe Alvera kubera turavye ingene amatora yagenze ninde muririmbyi yitwaye kubona neza yuko akwiye kuba brand ambassador wa company tubwizanye kuri agashimwe kari imodoka no utandukanye yari competition ya branding objectif ni si umuziki ni branding yahiganwa ntigeri by'umuziki yari ku branding amabati idandaza amabati Superbat ikayifasha brand y'umartiste nije nakore nta brand y'umartiste mwibi kubera iyo brand y'umartiste yaba ari iyo brand y'umartiste jewe ratanguje competition Superbat iri kuri ifise ababone 686 competition nza kuyiheza ni nkoresheje wewe nkoresheje ubundi kuko imbere yuko baza muri competition mwese nabasinshije amakontra nivyo sivyo bisigura yuko ijya kontra turemera ko tujya yamhereze gukoresha amazina yanyu mwese kwako twabisiye bisigura ko Superbat kugira competition yaheze iri kuri 18000 bisigura yuko ni inguvu za mwese zageje Superbat hagigeze sivyo none ko yakigera kuri 18000 kirakwama no shaka igumibandanya gute none eregaye twarondera umuntu abandanye wa muvuduko none we wabijyaho byahereye urakoze none wewe muri Superbeat we kontra cihagarara oya kontra mu artiste muramukoresha wanje muramukoresha kontra yanje muri Superbat niyo ya crée nabijya urabyo kubera kuba ndi muri Superbat umviriza naho ndiko ndakubwira muri no gaming nimeze sivyo hari abantu bakenera gucafuza izina ry'umuntu sivyo twa dusungana reputation igihe evenement yarabaye nini kuburyo abantu bose bakenera ko yiyitirira sivyo n'abantu utigeze unabona wewe nta bantu babonye kuri finale bavuga amajambo wewe bagusinyisha kontra muri bajya bose atanu mu bigeze ubona nabonye wewe ariko bisigura Masterend nawo ninde haya kazu nije namuye akazi Masterend
urabivaga Amagize muri film urajyana. Oya twanyene na Masterland yabaye umujanja nivyo binda kugira vy'umunoho. Habaye akantu kavuga oya reka ndakwereka ama message. Landry ugaragaje no kuraba igihe bari haje imbere Simbizi ni yararimo. Oya nta nubwo banamuhamagara. Oya niko ngo ntubizi nani. Ariko nta nubwo banamuhamagara. Oya jango behind. Nareka abantu bakinyetura. Chenikira pembe ngo bari bagukashije munyuma nabonye yuko vyanse bacha baraguhamagara je nige ndabwira bahamagaye okay Gucci wewe ntibari base ko winjira ninde yakwinjije niwe waje kunyinjiza uyu Landry mubaze kuri primusike kera warike numbara je ngo ngomba kuza kuri podium gibike yaswagi mwaye sana kamera shaka kamera ngaho ndabaka bras yego je ngene meze jiwe sindwa muntu yivuga ibikorwa byanje byonyene biravuga inyenyeri ishake ibiri mwiwe sirakatu rero ajya afere rero ya spa beat project nkiki tukitangura sivyo yaba yari nto tugikora none imodoka ntiyamaze 2 semaines iri muri ville atanu mwazi ivyari ibyo abantu bakarengana ati nabwo ati mu nkure ya modoka yanje yake voilà skwambwiye nta numwazi imodoka ni yande biba ngombwa yuko ngume niyumvira ama strategie atuma ibintu bivuga ko j'avais 2 semaines Unavivaga bras? Sasa nikafanya projet. Sivyo? Ikakiri gato. Mpanga plan. Yingene aba bose nza kubasinyisha amakontra. Juu ni bandugu yangu aya masivyo dufashanya nabo. Nivyo nababwiye ati mwebwe namba wiyemera. Genda umusinyishe kontra njutaelewa nibatugani benye nimesign. Unavivaga bras? Abanemeye kwisheta jewe vraiment ishiramwe riza kugira gusa tubonane kontra none ijya kontra naguhaye hariko signature ya DG pembeni urabisikia mugabo urumva uyu yarizi ko ninje nasinye me DG nambwiye ati wezi ni parti je ngende ko basinyisha abantu hambere byatangiye kuntera makenga ningene hajya kuri zijya kontra ntaje nk'umuntu yarakuriye commission bategeza kundekerana nanje nsinya kugira bize kubanyorohera mugabo tunyafashaga matrifaze ndavuga ati okay bro ni mie ni munsinyire muri finale washaka yuko nde oya washaka bigenda guterera ndiko ndaziguha bro ndaziguha sasa evenement iri kiraba kubera aba boss uri kura dépenser ama miliyoni byasabe ko abona resultat nini igara abantu aba boss bakoze basohoye amafaranga basone resultat rero kugira iyo resultat ribe nini byasaba ko nguma nkoresha umutwe niyumvira ikintu gishasha qu'est-ce qui s'est passé Landry umbwiza ukuri muri finale ari nguvu nimwe wigeze ushiramo oya nwaciye biheba yego wazi ko ari kubera iki kubera muri demi finale ari nguvu runaka washize bambere uravuga bras barashizemo inguvu muri demi finale bari nabambere oya muri demi finale oya ni mwara abambere wa mbere yabaye Alvera baje kuduca ko mu babaciye ko mu nyuma igiye mu klasa muri voilà qu'est-ce que j'ai fait naciye mpindura amategeko ihiganwa ritaratangura agenga finale ndababwira yuko kubera narabona ati abajama inguvu bashize muri demi finale batabona kama two tunabatumi bashona kama two tunabatumije n'ubundi ya sasa competition yishi pour motiver aishi ureka ko mafoto bro tunaposti super zari twizibiri nyako none yo twizibiri zari zo demi finale mu cardo finale wewe abantu bapasa kwanza nibo bambere bagiye competition bagiyemo abandi ngo tunaposti abandi finale we uzosigura uzosigura ngene yashase kugiturire nangora yashase kugiturire guturire muntu uze ubiriza rero Gucci Cheval mukamushiramo Cheval mukamushiramo ibyo bakoterera amate iyo mihimbira Cheval mukamushiramo akaja muri kamera caragiye bikiganiro caragiheba Juma mushiramo kuya candabiheba cemaguruka endagurutse ndagihevye Jesi ndamukunda ndamwanga bena Simbizi waje sindamukunda man bro ashaka bimubwire Jesi afere gira tumeze Jamaguru nzo yagoro Jesi ndamukunda bro Jesi afere wewe tuzahurira hose bro wewe je tuzobiraba je nawe
Azohurira hose. Tuzoraba nacu azohurira hose bro. Wewe biri bitutsi waruzi. Kwanza gano gihagarara. Landry. Muguma nagutse. Reka twese basi wafere. Nawe uri mu bantu bakeneye kumenya ukuri. Aizo maisha za mubambe. Bandi dutangiye kwanza Tuzofata umwaje duhondera. Dutango bizarane sivyo? Ihiganwa urazi impamvu umuco ari bon kwero yari mu ihiganwa neza cyane. Uyu ni muri yansinyeje konda sivyo? Kwero narinzi neza zijya nguvu nakoresheje cyangwa atabajama yindwi ya nyuma nta numwe azokora vrema sivyo? Kwandi buka Victoria Steam bonyene nababwe ati niko mudaposta batubwiye ati abo duhiganwa sabe inyama n'amaraso babona Alvera ari makungu mbaya yitaka ngati apata abo bose banumye share fumbi uruvu bwambe uribuka yuko bwambere amashe twa yakonsidera mbwa mu nyuma turayakasa ko abantu baciyagira amanyanga tuvuga tuti rero cyamvuga ati peti rero bro nabi propose direction nkuko amategeko yabivuga je nije nari nkuriye ihigano sivyo ngo manda kubwira abamesha bo batazi entertainment cyarico ofite nagiye kuvundurura abantu abuvuga ko batazi entertainment cyarico ari nk'umusani inde Masterland ntabwo ari muri committee Masterland je namuzanye eka ndabikubwira Masterland je namuzanye Masterland namuzanye nk'umuntu dufashanya muri mwishigwa mu ngiro ni nk'umuntu basi novuga yuko namuhaye isoko byo kugira ijya evenement ibe kugira tubikore kandi atamafaranga menshi byadutwaye none nk'ijya podium ndakubwiye amafaranga yabayiduhaye ko n'amahera make ndakubwiye abantu kwera Masterland ari muri entertainment no masheke mwarihinze si tuka enjoy muri enjoy ijya sheke si twebwe turi enjoy kabisa muri enjoy sawa eba mwagiye kwifuka siraje itwarira kera chapiga matransverse tukambesa zekera enda kwekerera ngere kitapa ho kivye uruganda ikanda ndaguteresa ndakubwiye ngene byari bimeze urumva dijya higanwa rero ubwa mbere umuntu yantegurira amadokima jewe twaricara mu nama natanga ivyumviro y'intumbero y'ingene ibintu bigomba kumera sivyo turi kumwe nawe muri Superbat Segihembe niwe yafatira amapevi sivyo umuntu wa mbere yatangiye kungambanira ni Segihembe umunsi wa mbere urumva Segihembe naramubwiye ati Segihembe urumva narinzi yuko kurumva bijyanye n'ibintu byasaba ubuhinga kandi bigaca bisaba na kubibijetiza Segihembe nawe ni umuntu entertainment nta myaka hari ibintu atamenyereye urabyumva gukora amategeko agenga ihiganwa gutunganya amatedere c'est bon nga kumubwira ati amaspika twayaronka kurangahe amatante twayaronka kurangahe abakito yakurangahe byasaba ndonke uwundi muntu amaze kubikora kugira dushobore gukora budget itavuna Superbat ko toye dukeneye dukore evenement sivyo dukore jawe muri Superbat bonyene barambwiye ati kwera nabone baragenda kubaza ibiciro ku isoko baravuze umuntu yagiye atwara audit yanyibwiriye gutya ndi mu biro vyiwe ati jewe nagiye kubaza ibiciro bya bino bintu byose mwanditse ati banyishuye ati namba aba bantu ibi bintu babahaye bazobikora kuri ano mafaranga akuna ABC ano mafaranga nimu yabahereze atatu na kimwe musanze uravuga bras kubera nk'ikintu wasanga gikotwa ku miliyoni 30 wasanga twagiye kuri 12 keza none genda urondere sound ya 12 miliyoni ndabaye ukura je nigire mu umbwira uko umwe wose kugira inoti na nyene niho naza byose ari affaire y'inoti byose ari yo kuza entertainment sivyo qu'est-ce que j'ai fait hageze ko dutegura finale urumva neza yuko abarimvyi benshi barimwo bari bazi yuko ingufu bakoresheje zagarukira kuri demi finale ntibamenya rero yuko ariho finale rero yo gutanga imodoka ibarindiriye cyanda harura nitwagumiza kuri 60% 60% yajya amavote nta muririmbyi numwe azopostinga Superbat ko ari muri finale badocha bakonsidera ajya amavote yonyene oro Superbat kene visibility ku mbuga z'aba basani kwera hajya burya Superbat yabaye Superbat kwera mwayipost cyabwa none nk'ubu finale ni hatagira umusani numwe ayipostinga bizogenda gute
cyanda saba superbat ni tufate yuko ati dushire 50% ku mbuga z'abasani 30% tuzishire ku rubuga rwa superbat kwera ko hari umuntu yaraza gusaka vota gacha yigiye urumva ga bras suko vyari bimeze no muri France sivyo nabasomeye ivyo rero ayo mategeko rero bace bavuga ngo je ngo nayashinze kugira Ruvera ngo atwara imodoka none gashe ko ari amategeko yasohotse igaro itaratangura urumva ga bras ayo mategeko yabaye lance no kulansa pour ya finale ni pour ya finale bizogenda ni 50% ku musani none baguhirutse gute ukuminduka rero igiturire bageze vendredi iyo publication ya 50 mwe mwayibonye kare bigitangura turi vendredi ngo je ngo nari yamera ya Ruvera amategeko byavugwa yuko yari amafaranga ya Ruvera kuminduye amategeko nimwe yatangura yego nayo yego amategeko wewe nimwe urabizi ko finale nindrakate marose manota murafise no kureklama mwaribwe kubera igajuri uviriza igajuri yagiye guharura amategeko yahinduwe kwara mwebwe kuri finale mwabwiwe yuko bazoharura 50% kuri page zanyu sivyo mwari muzi 20% ya jiri na 30% ku by'amanota eske nivyo basomye ko mutabiza ko mutigeze mureklama ko muza kwataka jewe baribye rero guci nitwigera tunanirwa